ndabaramukije cyane abadukurikirana, ndabaramukije amahoro y'Imana mwese. Nitwa Delicia, hama nkaba ndumurundikazi ariko atuye mu gihugu ca Sweden. Nagomba kubasangiza intahe y'ivy'Imana yankoreye. Imana yankijije ubugwara bwari bukomeye cyane, byari byarananiye n'abaganga. Iyo ngwara ikaba yitwa hydrocephalie. Hydrocephalie ni ingwara ibagwara umutwe ari munini cyane gose cyane, hama iba umutwe uba urimwo amazi indani. Iyo ngwara ni ingwara ikomeye cyane, ishobora no amazi ashobora no gufata cerveau hama umuntu agapfa. Hama jewe navutse nk'abandi bana, hama mu nyuma batangura kubona ndaboneka ko ivyo bimenyetso by'iyo ngwara. Uko nkura nayo ikura gose, umutwe uraba muniniya cyane cyane. Mu nyuma barabona yuko atari ibintu bidasanzwe, niho kwigira umugambi abavyeyi banje bantwara kwa muganga. Ico gihe nakurikiranwa n'umuganga wo mu Rusiyakazi, hama abwira abavyeyi banje yuko ntashobora gukira, bidakunda yuko ntashobora no kuzomara imyaka myinshi, hama nta n'amahirwe mfise yo kuzoba muremure. Ikindi kintu naco nzoba inkehabwenge, donc nzogira sinzoba nujuje mu mutwe, hama ntashobora no kugirirwa amahirwe yo kuja kwishure nk'abandi bana kubera ibibazo nyene byo gukeherwa ubwenge. Ikindi kintu bababwiye yuko nzoba ubuzima bwanje bwose ndi umuntu aryamye, ntashobora no guhaguruka. Ingwara yarabandanyije, birabandanya gose. Mu nyuma baragira ngo bagomba babafashe, baravuga ati reka uwo mwana bamurungike hanze kuja kwivuza. Ico gihe nta buryo bwo kwivuza bwari buhari, ariko nyene bari batanguye kwiyumvira kunjana kwegeranya gukubita ibifusi kugira abantware. Niho mama wanje yigira imigambi yo kuntwara mu cyumba c'amasengesho. Hari ishengero na basengeramwo, iyo sengero bantwara mu cyumba c'amasengesho, batangura kunsengeshereza. Nibuka mama yambwiye yuko yantorokanye ibitaro, barantwara muri ico cyumba c'amasengesho, batangura kunsengera. Baransengera, narasengewe amasengesho kweri ntazi, narinze ncubwenge mbona ngisengerwa gose. Hama buri gihe nagize ibibazo bikomeye cyane n'ubwo bugwayi, kuko urumva nagendana ubumuga. Ubwo bumuga bwari n'ubwo bumuga butamenyerewe aho hantu naba. Abantu bamwe bakavuga ko ari birozi, abandi bakavuga yuko ari mikoshi, bakavuga ibintu byinshi cyane gose. Nibuka ko umuvyeyi wanje ambyara ariwe mama yabigiranye ikibazo gikomeye cyane, arankwa ku bwanje, ariko ndamushimira cyane, ntiyigeza kandi ntiyigeza nampisha. Igihe cyose yarantwara kunsengeshereza, kunsengana mu kwisengero, kandi akantwara no mu mamanza, ntiyanyegeza ngo amfuke ambike mu nzu. Nuko rero ico gikorwa c'amasengesho carabandanyije, haragera igihe ko ntangura igihe cyo gutangura amashuri. Jewe rero bapfa kuntwara mu ishure nyene, nko gupfa kuntwara mu ishure muri maternelle, mu mashure y'intango ajya batwaramwe abana batoya, gupfa nyene gutwara kugira sinshobore singume muhira. Singume muhira mperekeze gusa abandi bana, nta kintu bari banyizeyemwo, gusa kwari kugira gupfa kugenda gusa guherekeza abandi bana. Ariko bakabona uko ngenda kw'ishure, bakabona ibintu bigoma bigenda neza, ariko ndi ku masengesho akomeye cyane. Niho rero ubwo buzima bw'amashure nabugiriyemo ikibazo gikomeye cyane. Urabona uri umwana mutoya ukaba ufise iyo ngwara, ntubusa n'abandi bana. Je kera nta nubwo narinzi yuko mfise n'ico kibazo, nakimenya aruko ndabibwiwe n'umwana twigana. Ndahabwa amazina rutwe runini, double tete, ukumva nyene umuntu nyene ari namuye nyene arakubwiye ati ngo rutwe ari mwiza, no kubera ugo rutwe rumwiciye.
rero ngataha muhira mbabaye mfise agahinda bikambabaza gose nkumva umengo amazina yanje abavyeyi bampaye ntankwiriye none ndiko ndatora amazina yo hanze kubera iki na cane cane ko mu muryango mvukamwo nta wundi mwana yigeze aboneka ko ico kibazo. Dore mu buzima bw'agahinda ndaba mu buzima bwa depression nkiri umwana muto cyane kuvuga ukuri nta kintu na kimwe narimbuze muhira mu mubereho ya misi yose nize ku mashure meza nkahabwa ubuzima bwiza nk'uko abandi bana babikorerwa papa baranagerageza bakampa n'ibiruti by'abandi bana bahabwa kugira babone yuko noguma ndu umuntu muzima ariko ivyo byose bikabipfa gusa kuko sohotse hanze nibutswa yuko ndi kimuga mfise urutwe runini ntaremwe nk'uko abandi bantu baremwe nk'umwana w'umukobwa aba akeneye kuba mwiza kuboneka gusesuka namwe muravyumva ingene bica bimera hama ndabaho vraiment mu buzima naje ntashobora gutahura ubwo aribwo nkiraba mu kiyo nkumva depression hama igihe kimwe sinzi ahantu naciye baravuga yuko umwana akiri mutoya ushobora kumubumba uko ushaka je naragenda mu kiyo ngaza ndibumba gutya kugira wa mutwe ushobore kugabanuka ariko byose bikaba ivy'imfa gusa bimwe narashobora kubivuga ibindi sinabivuga byampereramo jewe jenyene ariko nibuka ko nabaye mu buzima bw'amarira gose nyiraba mu kiyo nkabona afise urutwe runini gose nuko rero mu mashure nizemwo narize mva muri maternelle urumva ko nari nkira kana gatoya ntangoye guca ubwenge bwa bwenge bavuga ko ntazogira ariko nari ntangoye kubuca ariko kubw'ubushobozi bw'amasengesho nuko mu nyuma ntangura mu wa mbere babona birakunze nja mu wa kabiri babona naho nyene birashobotse nja mu wa gatatu ariko nibuka neza yuko amashure yose nacamwo nagira ivyo bibazo byo gutwengwa byo gukumigwa bakabona ko ataco nshoboye hagize amasport kwiruka je sinashobora kwiruka mve ngaho gushika nkahariya hari ama position ntafata nko kurarama gutya canke nko kunama kuko umutwe wacu uherayo ivyo rero bikantera agahinda kandi abana babibona turi kumwe bakaca babifatiraho bakabifatiraho nk'urutwengo bakabifata nk'ugutwenga nanje bikambabaza nkabona ahantu nko kuva ngaha je nkahiruka nk'iminota 30 abandi bana bahirutse mu minota 5 je rero bikambabaza ngatahana agahinda muhira naragerageza no kugira ama exercice ndije imyimenyerezo ndije nyene kugira ndabe yuko no kwiruka ata abantu bambona ngo bantwenge ariko bikaba ivyifa gusa ndibuka neza n'igihe urumva inkozi kosa rishobora gukorwa n'undi mwana wari we wese jewe byatwengwa wa mutwe wanje ubwo tufate nk'ubu nkananirwa nk'igiharuro mu ishure ukumva nyene umwigisha ariko Imana imubabarire nta mutima mubi nkimufitiye ariko nkiri umwana narinda mufitiye inziko y'akazikira byari byaranse yuko abigisha banyigishije ndabaharira kuko bamwe muri bo benshi barimwo mu bikoresho byakoreshejwe kugira bambomore umutima bansitaze narashobora nko kunanirwa nk'igiharuro kuri tableau conaniye n'umwana wari we wese ariko kubera jewe nagendana ubwo bumuga ukaza wumva aho ufise urutwe runini yarurimwe amazi atakintu na kimwe umaze urashobora guhananirwa n'igiharuro nk'ico genda wicare n'urutwe runini n'ibindi bijambo byinshi cyane gose cyangwa ukabona nciye no ku bantu b'abavyeyi rimwe naraciye no ku muvyeyi afise inda numva ahamagaye abandi bantu ngo ngo murabe wa mwana ngo afise urutwe runiniya numva birambabaje cyane uyo we byarase ko ndamwihanganira n'akana gatoya cyane ndamubwira ati mama ntuzi ico uzovamo ibintu rero ibikomereje rero nagendegeranya kenshi byava ku ishure byava mu kibano byava ahantu nca ariko muhira hoho nari nkingiwe bishoboka narahabwa urukundo narasengegwa n'urusengero nakoreramwo ibikorwa by'Imana natangwe gukorera Imana ndumwana mutoya muri Sunday school kuko mu nyuma mama wanje yamba hafi akankunda akandemesha akangurira uduhuzo twiza n'utundi tuntu tutaguriwe abandi bana je nkatugurirwa
bakirinda kunkoresha ibikorwa byinshi cyane gose. Ego ndashimiye cyane bivuye ku mutima abavyeyi banje banyitangiye muri ico gihe cyari kigoye. Urumva nkaza ndabwirwa ati erega hewe abana nkabo ntibikunda ko rimwe na rimwe bigashaka no kunkorako, nkumva ati erega ndikimuga ntibishoboka nuko niga, kuko nabibwiwe n'abandi bantu. Urabona umwana akiri mutoya ntaba gufata amajambo avuye ngo yasesangure ngo oya uri umwana muto uravyakira gutyo nyene, nta bwenge buba bukwiye bwo kwihagarara ko buvuga ati ibi ntibishoboka ibi birashoboka. Ya je navuga ati ngira ngo erega nivyo. Nuko rero nshikanye imyaka 5 nabandanyije je nkorera ibikorwa by'Imana muri Sunday School, maze kurongushikana imyaka 6 byari bikimeze gutyo nyene. Umva nari mfise umutwe muniniya, mwumve ndiko ndavuga munini, wari munini cyane gose cyane ku buryo hari impuzu ntambara. Ico naribagiye kuyivuga, hari impuzu ntambara cyane impuzu zo gucisha hejuru mu mutwe. Bahitamwo kunyambika uduhuzu ushobora kwambara two gufunga ntarinze ndacisha mu mutwe. Ivyo byose bikambabaza ko nashobora kwambara uko nshaka, nashobora kuja aho nshaka, nashobora kugenda uko nshaka, nashobora kuryama uko nshaka. Urumva ndi ikintu c'ikimuga cyo ngaho, ariko ubwenge bwobwo bwari butanguye kuza, kuko no mwishure narabishobora neza. Ntabwo nari umuhanga akomeye, sinari umuhanga akomeye cyane, ariko aho ngeza narabishobora. Nuko rero ndabandanya mu buzima bwo gukorera Imana. Mama kazaranganirira ivyanje, ariko ntabimbwire byose mu buryo bwo kunkingira, ariko kambwira ati wewe ubuze ukorera Imana kuko Imana yagukuye kure. Jewe rero sinumva ivyo abantu bavuga, nkumva ahubwo ivyo mama mbwira. Natanguye kuririmba mfise imyaka 5, hagati y'5 n'6. Nuko rero ntangura gukorera Imana muri Sunday School. Nari n'umuririmbyi muri Sunday School, ngaza ndaherekeza mama gukubura urusengero no kurukoropa ndakana gatoya cyane gose. Nangura no kuduga imisozi nkajana na papa agiye kuvuga ubutumwa. Imbere yo kuvuga yuko avuga ubutumwa nkabanza nkaririmba turi kumwe na mukuru wanje nkurira. Hama muri ivyo bihe nabayemwo rero, kuko mukuru wanje wewe nakurikira niwe narabira ko akarorero, nkabona wewe ntafise ubwo bumuga mfise, avuga ati buriya ngira ngo nawe nyene yavutse nk'uko meze, nanje ngira ngo ninakura nkangana nawe bizohera. Je ngusa naribwira ibintu byinshi cyane mu mutima wanje gose, kuko urumva nibaza nk'umwana nkavuga nk'umwana nyene. Ariko wewe uwo mukuru wanje wewe yarabibona, nawe agashaka kunkingira. Iyo abana bandundaniye ko bariko barantwenga, banyiruka inyuma bantwenga, wowe yaca akora akazi ko kungwanirira akoresheje inguvu cyangwa n'amajambo, akanambwira ati hewe rega we ntumugaye, ntubona wo kubishobora. Nukuri mbonewe n'akaryo ko kumushimira cyane. Yarabaye novuga gute nk'umurezi wanje agira kabiri uwo mukuru wanje, nubwo nawe nyene yarakira umwana muto. Twakuze kandi gutyo nyene, nawe nyene twarakorana ibikorwa by'Imana. Akaza arampa intege, arasubizamwe intege, ntanyereke ko ndumugwayi, ahubwo akanyereka ko ndumuzima, ndumuntu ameze nk'abandi bose, asanzwe nk'abandi bantu bose. Nuko rero narabandanyije nshikana imyaka 10. Maze gushikana abaganga kuko bambwiye ko ntazorenza imyaka 13, nta mahigwe mfise yo kurenza imyaka 13. Nagomba kubamenyesha yuko uno munsi iyo myaka 13 uwo muganga wo mu Rusiya akazi yankurikirana yambwiye yuko nayirengeje, ndanayikubamwo kabiri. Ubu iyo myaka 13 narayirengeje, ndanarenza na 20. Imana ihabwa icubahiro cyane kubw'ico gikorwa yankoreye. Maze gushikana imyaka 13, nagomba ndabamenyeshe yuko byari ibihe bigoye cyane, kuko urumva imyaka 13 ni ya myaka nyene abavyeyi bari barababwiye yuko ntazorenza.
hari ukuntu abaganga bashobora kuraba ubugayi bwawe ingene uremvye bagereranyije, kuko urumva iyo ngwara kuko ari ingwara yo mu mutwe kandi haba harimwo amazi mu mutwe, donc ifashe cerveau ucupfa. Hama bakabona yuko ubwo bugwayi ntashobora kubumarana imyaka 13. Nuko rero nagomba bamenyeshe yuko kuri iyo myaka 13 yari imyaka yari imyaka n'isabukuru zahimbazwa ku bwanje, yari imyaka 12-13, yari imyaka iteye ubwoba mu muryango wanje, kuko bose bari bicaye barindiriye urupfu. Imyaka 13 rero jewe yageze niga mu 8 mu mashure yisununuye, kandi nagomba ndababwira ko mama atari bwambwire, urumva uko yabona negereza imyaka niko yanyugurukira akambwira ibijanye n'imyaka mfise kugira ntava nsambura. Nuko rero ya myaka 13 rero igeze, bari bababwiye yuko ntazoyirenza. Hari agahinda, hari umubabaro, hari ubwoba bidasanzwe mu muryango wanje, ariko ndashima Imana yuko navukiye mu muryango w'abantu bakijijwe, kandi umuryango w'abakozi b'Imana, umuryango w'abantu basenga, batanyirukankanye mu bapfumu cyangwa ngo banyirukankane mu bindi byari byo byose. Peut-être yuko bari no kwizera abaganga bakangira iyo operation ngapfira muri izo operation. Ndashima Imana ko Imana ikoresha abaganga, mugabo hari igihe kuri jewe bitari gucamwo gukunda, ariko ko imfashanyo ya mbere biyumviriye ari ukuntwara mu masengesho. Nabandanyije aho nari maze no gukura, ivyo bimenyetso ndabizi, nariyakiriye no gutwengwa n'ibindi mu kibano, kwishure n'ahandi, nariyakiriye ndavyibona ko ndabizi. Ico gihe rero hoho baransengera nanjewe ngisengera, nuko rambabarira, nuko tugasengera hamwe. Urumva isengesho ry'abantu babiri n'amasengesho batatu na jewe mwene ico kibazo ngiyemwo, urumva ko byari bifise ubushobozi bukomeye cyane gose. Turasenga bikomeye cyane. Ntibyari byoroshe. Nuko imyaka iyo 13 yageze, wa mutwe waheze. Byatanguye kugabanuka ku myaka 12, ariko kuri 13 ya myaka 13 nyene muganga yambwiye yageze, wa mutwe waheze. Ndabandanya amashure kugeza naho ngenda iburaya, ariko ngoma ndababwire yuko muri ico gihe natewe n'amajwi menshi cyane gose, kubwo ibintu byinshi cyane byose naciyemwo. Amajwi ati nturi muzima, mbega byoshika ukikubita hasi, mbega wosanga Imana yakongeye imyaka mikeya gusa ngo ujya kwa Ezekiel umwanya n'umwanya ushobora gupfa. Urumva maze gushikana rero imyaka 18, ndibuka yuko nabwiye abana twakorana ibikorwa by'Imana, ndababwira ati naho nopfa ubunyene jewe nta na kimwe kazima ya myaka 13 abaganga bavuze jewe nayirengeje, nkayirenza ko nk'imyaka 5. Uko biri kose mpfuye mfise imyaka 18, bizomenyekana yuko ijambo ry'abaganga n'ijambo ry'Imana hariho ubutandukaniro bukomeye cyane gose, kandi abavyeyi banje bazokwizigira cyane ivy'Imana ivuga kurusha ivy'umuganga yavuze. Nuko iyo myaka 18 narayibayemwo, bamwo ndyohewe kubera nakize, ariko kubera ibikomere byinshi cyane negeranyije byo kubaho, abantu bamwe ntaraharira, shaka kwigira ico ntari, urumva ngashaka kubemeza, hewe mwari urumva kudaca bugufi. Ariko Imana rero mu nyuma
iramvura ibikomere, imvura ibikomere nahuye navyo, ibikomere nahuye na cane cane ndi umwana muto kwishure, ibikomere nahuye navyo mu muryango, ibikomere nahuye navyo mu buzima umukobwa amaze gukura, mu buzima bwo kureshwa, n'ibindi byinshi cyane gose. Narabwiwe amajambo menshi je hari nageze n'igihe na ubugwayi bwanje atani ico bumbariye, ahubwo amajambo mbwirwa niyo yangwaje cyane no kurusha ubugwayi bwanje, kubera harageze igihe niyakira ndavuga ati umuntu ashobora no kuba hafise akajisho kamwe akabaho, umuntu ashobora kubaho afise ukuguru kumwe akabaho. Naragenda ngaca no kubimuga, narakunda rero kwigereranya cyane rero muri ivyo bihe rero, nkagenda na cane cane ku bantu bafise nk'ubwo bumuga nubwo atari benshi muri kino gihugu cy'u Burundi, ariko ndakubonye ngavuga ati uko biri kose kweri jewe basivye upfuma ko nshobora guhaguruka, ko nahagurutse nubwo bari bambwiye ko nashobora guhaguruka, urya wewe nkumva ahubwo umengo ngirira impuhwe abandi bantu. Jewe naramaze kwiyakira jewe jenyene n'ubwo bugwayi bwanje, ariko abantu rero kuko hariho abantu amajambo y'abantu tuze twirinda gukomeretsa abantu. Je niyo mpanuro nobwira umuntu ari mu bibazo, nuka atacu ufise umufasha wirenganira ugende. Narakomeretse cyane kubera amajambo abantu bambwira, ukumva ubugwayi cankwe ukuremwe babikuyemo ikintu c'igitutsi, cyangwa bakagikuramwo ikiganiro, bakakuganira ukarengana ahantu, tufate nk'ahantu hicaye nk'akagwi k'abantu, ukarengana ukumva barakuvuze. Ariko ndashima Imana cyane yuko ukuntu yankijije ubwo buzima. Rero jewe nabayemwo nyene nitwa amazina atandukanye, haranageze n'igihe mu majambo bambwira bakambwira yuko atakintu na kimwe nzoshobora kwimarira no gukora, kandi byari byo kuko byaraboneka. Urumva umuntu adashobora no gutambuka cyangwa udashobora no kwiruka ngo ungere hariya, umva woshobora kwikorera ikintu, ntushobora kwikorera, ntushobora guterura, ntushobora nta kintu na kimwe. Urumva nari kimuga nyene cyo ngaho. Hama urumva ukubyibutswa naho rero ni kindi kintu. Wagerageje gufata utuguvu twose wegeranyije kugira wiyemeze wewe wenyene, mugukaza wumva umuntu inyuma araje aguciye intege. Nuko rero harageze igihe rero ubuzima rero nk'abakobwa bari bo bose ndagera mu buzima bwo kuresha. Ego byari ibyo ya myaka nari nayirengeje, n'ubwenge mboneka ko mfise ubwenge bukwiye, ishobora no gukora igiharuro kiva ngaho gushika. Murabizi abantu mwize amashuri yisumbuye, ibiharuro, ama equation n'ibindi, nshobora kubikora ndi jenyene. Ngabona birakunze. Nabayeho mu buzima bwo gukekera, hamwe ngakomera, ahandi ukabona nakekeranyije, kubwo bya bintu nababwira amajambo y'abantu bambwira. Nuko ndabandanya ndi muri ubwo buzima bwo kureshwa. Cyari igihe rero kigoye cyane gose, nkibuka ya majambo yose rero bambwira, rero ya majambo ko ataco nzokwimarira, nkavuga ati none n'ubundi nuwondesha ngagenda nkubaka urugo rw'abandi, ataco nzokwimarira, nshobora gupfa umwanya uwo ari we wose, nta mwana ashobora guheka, jewe jenyine nshobora kwitwara ngo ngere ahantu kure, none nshobora kuja kubaka urugo rw'abandi gute? Ugasanga abantu b'abahungu cyangwa abantu b'abagabo ndanabankiye ubusa. Nkumva umengo icombera ciza nuko nobagira ahubwo abansi banje. Urumva bikaca bihurirana n'ibikomere, no kutiyemera muri jewe,
na cane cane yuko uko ngaragara bitari mbona ko bishemeye. Nuko nagomba kubabwira cane cane ingene Yesu yamvuye izo nguma, ingene Imana yamvuye ivyo bikomere. Nari mu ikoraniro ry'abantu bigisha kwijambo ryo guharira. Jewe rero ibintu byose bavuga numva bariko bavuga jewe. Ndashima Imana yuko ubwo butumwa bwaje kuri uwo munsi sinigeze niyumvira ko biriko bubwirwa abo bandi bantu bose bari ngaho, numva umengo biriko bibwirwa jewe. Numva rero cantangura rero numva umengo ndabohotse rero muri jewe. Mpera kumwigisha wa mbere yanyigishije, mpera ku banyamuryango bafata ukutariko, mpera mu kibanyi abantu twabana, abantu bose gushikaho naringeze kuri ico gihe. Numva muri jewe ndabohotse, numva kubohoka muri jewe, numva no kubohora n'abandi. Ndabababarira burundu, rero mba umuntu muzima, bya bikomere byose birahera. Na kwa gukekeranya, kwa kutiyemera, Imana indemamwe umuntu musha muri jewe, mbo umuntu yugurutse, mbo umuntu atekanye, amashuri asigaye ndayiga neza. Ubu rero nanje nkora mu gisata kijejwe kubungabunga amagara y'abantu. Nanje ndi umuntu nanje yarageramiwe n'amagara, ariko ubu ahubwo abungabunga amagara y'abandi bantu. Ndabishimira Imana cyane gose yuko n'ibintu ubu nkora bijanye n'ubuzima naciyemo. Ico nobwira abantu bafise ikibazo nk'ico jewe nagize, cankwe kiri hejuru y'ico nari mfise, cankwe coba kiri munsi, nagomba kubivuga mu mico ibiri. Ubwa mbere nagomba kubivuga nk'umuntu kwanza yabibayemwo, kandi nk'umuntu ajejwe amagara y'abantu ko ariko kazi kanje ka misi yose. Ngomba kuvuga yuko ubuzima bwawe n'ubuzima bwawe nyene, nta wundi muntu mu busangiye. Kandi uko ubayeho kose ko ushobora kuba ugihema, n'amahirwe yuko ibintu byose bishobora gushoboka. Ico ni cambere. Ikindi kintu naco, ntihakagira umuntu agushira hasi cyangwa kugaya ukuri mu butandukane bwacu ko Imana iba yaraturemye. Niba waremye ufise akaboko kamugaye, akaguru, akajisho, cyangwa ubundi bumuga ubwo ari bwo bwose, cyangwa ufise urutwe runini cyane gose nka jewe nari ufise urutwe runini, wumve yuko Imana itabaye Imana kubera uko kuntu umeze. Oya, uko umeze kose Imana iguma ari Imana. Imana iguma ari Imana. Rero je nagomba kubabwira yuko ugihema ugishobora, kuko ugiye kwikompara hari igihe usanga uvuga ati jewe ivyanje birabishe, ivyanje biranuka, ivyanje ntibisa neza. Ariko wagenda imbere ukabona ubundi muntu afise situation cyangwa ububereho buruta ubwo wowe ufise, ukumva ahubwo uca bugufu ukihana. Je rero nagomba kuvuga yuko kuremesha mureme ukishobora guhumeka, nuko ibintu byose bishoboka. Hama aho ndabivuze nk'umuntu w'umuntu asanzwe afasha abantu bafise ibibazo byo mu mutwe. Ariko nashaka kuvuga kandi nk'umukozi w'Imana naho, nuko natanguye ndabibabwira, nuko Imana yacu ari Imana y'impinduka, kandi ari Imana itanga amahirwe, ari Imana yoyo itarobanura ku butoni, cyangwa Imana yacu itaraba apparence yacu. Ishobora kugukoresha naho ba uri kuri kagatebe kibimuga twitwa chaise roulante. Imana ishobora kugukoresha uko uri kose. Imana ntiraba ukuntu wewe uremye, ariko Imana iraba indani mu mutima. Igikuru nuko utabumugaye mu mutima, ariko uko umeze kose Imana irakwakira, ubumugaye, ubutamugaye, umerewe neza, utamerewe neza, Imana yo yiguma ari Imana.
mwizera Imana rero navuze yuko Imana yakora mu gihe ca kera niyo Imana igikora no muri iki gihe tugezemwo. Imana ntihinduka kubera ukumeze uku, Imana ntigera ihinduka ngo nukubera byagenze gutya. Imana iracari ya Mana nyene. Jewe narabibonye yuko umuntu ashobora kuvuka afise urutwe rungana gutya, ubu bukaba mumbona afise umutwe ungana gutya, ni kimenyetso kigaragara yuko Imana yakora mu gihe ca kera ari Imana igikora n'ubu. Rero ntimucike intege, ntimucike inguvu, na cane cane ndabivuze nshimitse ndabinginze mube mu buzima bw'amasengesho. Ubuzima bw'amasengesho nibwo bungejeje aha ngeze aha. Ubuzima bwo kubabarira no kubo abantu rero usanga bagendana ibibazo baba bafise ibikomere no kudaharira muri bo, ukabusanga bafise ibibazo byo gutuka abantu no gutuka Imana no kwanka abandi. Ntugatuka Imana, ntugatuka abantu, wewe raba Imana gusa, usenge uce bugufi. Ibyo abantu batazogukorera Imana izobigukorera, kandi naho itazobikora Imana iguma ari Imana. Hama nashaka gushimira cyane abantu bambaye hafi muri ivyo bihe byari bikomeye cyane gose. Naciyemwo ndi umwana mutoya, byari bigoye kwakira no gutwara. Ndashimiye cyane gose bivuye ku mutima abavyeyi banje, umuvyeyi mama yambyaye, ndashimiye papa, ariko na cyane ndashimiye mama kuko muri ivyo bihe yaranterura, ngabona aranterura ndi umwana akuze akanterura, kuko hari ahantu ntashobora kugenda, nkabona akamfata nk'irigi, akamfata nyine nk'ikirahuri kimeneka. Nukuri ndamushimiye, yumve ndabizi bizomugerako. Ndamushimiye cyane mama yambyaye. Niba hari igitsibo kizohabwa abavyeyi mwijuru, nukuri Imana izikimwambike. Ndamushimiye cyane gose bivuye mu mutima. Naramuruhije, naramugoye kubw'ubwo bwara rwanje, ariko akihangana. Ikindi kintu naco ndamushimiye nuko atigeze anyegeza ngo afukafuke, ahubwo yarantwara mu mafete akanyambika neza, n'ubwo rutwe rwanje runini yarungana gutya akantwara kugira menyera abantu, simbe umuntu wo mu nzu ngo nze nditinya ngo azaramfukafuka. Ndamushimiye cyane. Undi muntu ngomba gushimira ni mukuru wanje dukurikirana, nawe yabaye mu bantu bandemesheje gose, akaza aranyereka yuko hewe ntugwaye, urashobora gukora nk'ivyo nkora, birakunda. Akanyigisha kuririmba, akanyigisha udukorwa two muhira nk'umuntu w'umukuru w'umuntu, yarakarorero kanje. Rero nyihanganira cyane gose, ugasanga twahawe ibikorwa muhira vyinshi, akabifata vyose ari nk'umunani, je akampa 2 gusa. Nukuri ndamushimiye gose ko yabayeho nk'umuntu ankingira. Imana imuhezagire cyane ko yagize icyo aterera mu bugwayi bwanje, ko yagize icyo aterera no mu bahanzi bwanje, mu kazi kanje ko kuririmba, ko yagize n'icyo aterera no kugira ivyo bikomere bihere. Ndamushimiye cyane gose. Sinibagira gushimira umutware wanje yuko yafashe mu mugongo, maze kumubwira ibihe naciyemwo ntivyamuteye ubwoba, ahubwo nawe yabaye umuntu anyegera hafi, akandemesha, akambwira ati ibyo ntaco bitwaye, abaganga baravuga ibi bandi bakavuga ibindi, jewe ndagufata nk'umupfu, ndagufata nk'umuntu muzima, wewe uri umugore nemera gutya na gutya. Amajambo uri kurayumva biraryoshe, abantu barakubwira yuko atari ugushobora kubaka kubw'ubwo bumuga n'ibiki, nawe ukabifata uko, ariko ukumva uwundi muntu ahubwo mwubakanye aza kubwira ati urabishoboye. Nukuri ndamushimiye cyane gose yuko aho abavyeyi bagejeje n'abavukanye nawe yaciye yakiriraho akabandanya, kandi ariko arakora ubishoboka byose kugira ingabire yanje ize imbere mu buryo, akampa n'uruhusha. Nukuri ndamushimiye cyane gose, kuko sibe bofata ngo uri kurakorera Imana, ngo uri kuramamaza ngo ivy'Imana yagukoreye, ngo genda ngo mu gihugu uri wenyene. Nukuri ndamushimiye, ibyo sinshobora kubifata minenegwe, ndabimushimiye cyane gose.
nkagomba gushimira abakuru abarongozi b'amakorale bose bantwaye, harimwo Nzeyimana Fabrice, harimwo Vianney Bigirimana, harimwo Hippolyte Ndayirukiye, harimwo n'abandi benshi cyane ntashoboye kuvuga amazina, na Saiba ndamushimiye cyane. Abo bose n'abantu bagize ico baterera mu kazi kanje k'uburirimbyi. Ngagomba gushimira cyane na Richard Nzosaba Imana, we yanyigishije gucuraranga. Ndabashimiye cyane gose nukuri ku gikorwa mwakoze. Imana izibahera umugisha. Aka kanya nshitse ngaha aho nshitse kubera mwebwe, ndabashimiye gose. Abandi bantu nagomba gushimira n'abavukanyi banje, harimwo tubana yitwa Amen, nawe yarambwiye ati birashoboka, kuko urumva izo ngabire zose nari ndazifise ndazifungiyemwo, ariko niwe yafashije kuja kuri YouTube arambwira ati birakunda, birashoboka. Ubu muri aka kanya nkaba mpagaze ngaha, nukuri kubwiwe. Amen. N'umutware wawe ndabashimiye, n'umutware wawe ndabashimiye cyane. Hamara abandi bantu biteka nagomba gushima bobo bashoboye kumaka akaryo ko gushikiriza ibi byose nashikirije. Gospel TV ndabashimiye cyane gose bivuye ku mutima. Burundi Gospel TV ndabashimiye gose kuva ku mukuru gushika no ku muto wanyu, ndabashimiye cyane, na cyane umumenyesha mukuru twagendanye no munsi. Imana ibahezagire cyane.